dawe wa twese ubyagiye mu ijoro, wowe Mana se umwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye cyane kuko uri hafi y'ubuzima bwacu ngo ubukitse. Turagushimiye cyane nyagora ku ngoma, kuko nta kintu na kimwe tuburira mu rukundo rwawe. Ni twebwe abana bawe dushaka kugurutsa ikirere cyiza ku buzima bwacu. Turagusabye utugirire neza, udutandukanye n'icyitwa inabi cyose, udutandukanye n'icyitwa ubugome cyose. Ntiwange kuduhezagira kubera intege nke zacu, ntiwange kuduhezagira kubera ubugome bwacu. Duhezagira ushingiye ku mpuhwe zawe, uduhezagira ushingiye ku rukundo rwawe. Uduha amahoro, uduhe ibyiza, uduhe ibyishimo, uduhe ibyizigiro, uduhe agahimbare. Nutubere urumuri rw'amahoro, utubere intandaro y'ibyishimo. Ongera udusinyire urundi rwandiko rutubohora, ongera udusinyire urundi rwandiko rudutabara, ongera udusinyire urundi rwandiko ruduhuza n'iminsi yacu yo kunezerwa. Ongera udusinyire urundi rwandiko rwo gutabarirwamo. Subira udusinyire Mukama urwandiko rwo kubohokeramo. Tugire neza uyu munsi, uturinde ubupfubyi, tugire neza uturinde ubupfakazi bwo mu isi y'umwuka. Dutandukanye n'injyane n'amahane, dutandukanye n'imivumo n'imikoshi. Kuri uyu munsi wa 320 turasigaje iminsi 45 yonyine kugira ngo twinjire mu mwaka udasanzwe. Rabagize ubukobwa bwacu buhesha umugisha, rabagize ubusore bwacu buhesha umugisha, rabagize ubugabo, rabagize ubukenyezi bw'abana bawe, rabagize amasezerano twasezeranye. Utwugurure ikindi kirere cyo gukoreramo, ikirere kirimwo abarozi turacanse, ikirere kirimwo abambuzi turacanse, ikirere kirimwo indyarya turacanse, ikirere kirimwo abasambanyi turacanse, ikirere gikoreramwo ababeshi turacanse. Ikirere gikoreramwo ababeshi turacanse.
ikirere cy'ubukene turacaza, ikirere kiduhuza n'amagara make turacaza, ikirere kiduhuza n'imibabaro turacaza, ikirere kirimo amahoro, ikirere kiduhuza n'amahane turacaza, ikirere kiduhuza n'amahoro turacihamagariye, ubwacu turagihagurukiye. Mukama duha ukuri mu buzima bwacu, Mukama duha ibyiza mu buzima bwacu. Ni wowe se w'imfubyi, ni wowe murengezi w'abapfakazi, ni wowe ubohora ababoshye, ni wowe uvura abagwayi. Dushiye ko ikimenyetso cy'ubudahangarwa tugukorere. Iki gicaniro ducanye nikije ku umubavu umota neza, uweze uhabwa icyubahiro mu buzima bwacu. Tubone kurindwa impanuka z'ubwoko bwose. Amaraso ya Kristo nadushire ku ikimenyetso cy'ubudahangarwa. Uyu munsi dusambuje imyuka mibi yose ku buzima bwacu, ubuzima bw'abacu no mu byacu byose. Uyu munsi turasambuje ikintu cyose gikomoka ku ishari ry'abarozi, ikintu cyose gikomoka ku bugome bw'abambutsi. Urakoze Mukama, nuduhezagire. Urakoze Yezu, nutubohore. Urakoze Mutima Mweranda, nuturenganure. Utwiyobore kugira ngo iki gicaniro kigendeke neza. Mu izina rya Yesu Kristo duhabwe umugisha ubwoko bw'Imana. Amen. Mana Mutima Mweranda, agukirwa muri twebwe. Twagure, tunezereze, dutabare. Gendana natwe, gendana n'abacu dusengera. Korana natwe, hembura ubuzima bwacu, bohora ubuzima bwacu, nezereza amarangamutima yacu. Twongereza ingoga tuninaze data duha umugisha. Twongereza ubwenge tuninaze Imana iduha amahoro. Twongereza ugushaka, ducane igicaniro cy'intahava. Dusezeranira Imana kutazoyiryarya no mu kanwa gatoya. Duhezagire, tunezereze, turinde kubabara, twagurira imbibi. Duha umugisha no mu gwiza, kandi turabyakiriye muri zamuri dasanzwe. Amina. Tugire Kristo. Bakundwa bo Mukama, aho muri ku mpande zine z'isi, amaraso ya Kristo abasesekarire ko rwose umubavu wawe wakirwe, wemegwe, ugere ku gicaniro cyo mu ijuru, kandi ugarukanira ijambo ry'ubuzima kuri wewe. Kandi ndasenze ngo ntihakagire ikirere na kimwe gitangira ugusenga kwacu. Muri iri zamu muze ducane igicaniro cyo kwitandukanya n'umwuka wo gutabwa. Biza bituba ko mu buzima bwacu aho wumva watawe,
aho wumva wananiwe, aho wumva waruhijwe, aho wumva wasuzuguritse, aho wumva atakiremeje, atakihanura, aho wumva nyene ko abantu bose ari uko baruhisha, atawukwitayeho, atawukunezererewe. Ariko ndabahoze, ari igihe kigera Imana ikongera ikagarukana umutima kuri wewe. Hari igihe kigera Imana ikongera ikavugira mu matwi yawe. Hari igihe kigera ukagaragara nk'uwacitse ku icumu. Kandi y'Imana imaze kugaragaza ko wacitse ku icumu, Izani babivuze neza. Yaravuze ngo nzozana inzahabu mu kibanza cy'umuringa. Ni Izaya 60:17. Nubwo iyi Imana ikwibutse ikagufata mu minwe, iravuga ngo uwo yacitse ku icumu. Kubera iki? Icyo gihe cyo gutabwa abantu benshi barahatakarira. Hari igihe utabwa kubera uri imfubyi, kona nawe kwitayeho, umuryango uvukamo n'indyarya, kona nawe witwaritse ibyawe. Hari ibihe bikubako ukumva nta kintu na kimwe cyo guha umunezero, cyo guha amahoro kihari. Ariko Imana ikakubwira ngo aho kuzana ibiti nzozana umuringa, aho kuzana amabuye nzozana ibyuma. Amahoro niyo nzoguha ngo agucungere, ubutungane nibwo nzoguha ngo bukuganze. Reka mugane gatoyi n'umukristo afise impamvu yo kwiheba. Mvugane gatoyi n'umukristo afise impamvu yo kubabara. Ushaka kuba ubabaye kubera ibyaha byawe, ushaka kuba ubabaye kubera ibyaha bya sogokuru, ushaka kuba ubabaye kubera imivumo ikuriko, ushaka kuba ubabaye kubera ubukene, ariko ugaca usanga bwa bukene ufise inkomoko y'umuvumo, ufise inkomoko ya karande. Ushaka kuba ubabaye kubera gusuzugurika mu buryo ubu canke buriya. Unkundire ndakuganirira uburyo bwiza bwo kwitandukanya no mubabara wo komoka hose. Uburyo bwiza bwo kwitandukanya no gutabwa. Uburyo bwiza bwo kwitandukanya no guhemukirwa. Uburyo bwiza bwo iki ni igicaniro kidasanzwe. Umuntu yaguhemukiye, umuntu yagutaye, nomara gucana iki gicaniro aziserura nka kujya kw'inzoka yaserutse mu gihe Pawulo yacana umuriro acitse ku icumu. Birambarira ngo numara gucana icyo gicaniro ngo nagacinyizo uzosubira kumva kavugwa mu buzima bwawe. Alo bakundu wabo umukama. Alo 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 alo. Iri ni ryambere ugiye kubyina haleluya mu mutima wawe. Wari uyibyina ko abandi bayibyina. Ikimana iguhe melody shasha.
ngo nagacinyizo uzosubira kumva kavugwa mu gihugu cyawe. Canke ngo havugwe ugutikiza no guca umusaka ku mbibe zawe. Ngo impome zawe zose z'amabuye uzozita bukiriro, amarembo yawe nayo uyite buninazo. Hari uburyo Imana igiye kutuzanira imigisha tuzovuga ati Imana yari ninaje muri twebwe, tuza turengerwa tuvuga ngo Imana yatu ninaje. Akantu nimugakeneye umbwire ndakwibirira ibanga. Birambarira ngo ntuzoba ugikeneye muri ico gihe kumurikirwa n'izuba ku mutaga, ngo umuco w'ukwezi nuzoba ukikuboneshereza, kuko umukama ari wazokubera umuco na ntaryo, kandi Imana na yawe niyo izokubera umwakaga. Ariko ndaje kubwira ibanga wokoresha ngo ugere kuri ibi bintu. Izuba ryawe nirizoba rikizima, ukwezi kwawe nako nikuzoba kukirenga, kuko umukama ni wazokubera umuco na ntaryo, kandi imisi yawe yo kugandara izoba irangiye. Ngo mu gihugu cyawe bose bazoba intungane. N'umukozi ukoresha, kuko igihugu ntabwo imbere kuvuga igihugu Burundi, mbere kuvuga igihugu ndi, banza umenye ko nawe uri igihugu. Ngo n'uwukoresha n'ugukoresha, n'umwana wabyaye umve ngo turi kwica umuzimu wo gutabwa, turi kwica umuzimu wo kwisuzugura, turi kwica umuzimu wo gusuzugura ubuzima bwacu, ngo n'ubundi twaratawe, n'ubundi ndagowe. Uwo muzimu turi kuwica. Icyo gihe ntabwo ukenyuka, ntabwo ugomba, kuko ngo n'inyakamwe izovamo igihumbi, umuryango w'inkoye uzovamo amakungu ahambaye. Ije umukama nzobyihutisha bikaranguka n'ingoga igihe cyabyo kigeze. Alo, bwira umukama uti ntiwihutishe uwo mugisha wanje, uti ntiwihutishe uwo munezero wanje. Ngira ibanga litera Imana kwihutisha ibyo yakugeneye, kwihutisha ibyo wasabye. Ngiri ibanga litera Imana kwihutisha ibyo wayisabye. Wewe warushe, wewe wababaye, wewe watunduye, wewe umutima wawe wamaze kubora, umutima wawe wamaze kubabara, niwikangure wikwiza ubukomezi, ukuboko k'umukama kuraje gutabara. Niwikangure nko mu misaha mbere aho utaramenya kuzorugorerwamo, utaramenya kuzorumenjeramo. Ikangure nko mu biyo byawe byiza bya kera. Imana yo yahimbaguye ca gihumera hapo, Imana yo yatobekeranije ca gisato cyo mu kiyaga, Imana yo yakamije amazi mu kiyaga ikaca ibarabara ry'ikaburimbo, abanyisayi bagatabagwa, abanyamisiri bagawera. Imana yo yakamije amazi y'inyenga, Imana yo yica inzira mu mabenga y'ibiyaga, Imana yo yirondera inzira yo gucibwamo n'abarokowe. Mwebwe gasigarira, mwebwe mwisakamotera ku gusenga Imana, ngwino garuka muze mwishongora. Imana irashaka ko amaso yanyu yohanagurwa amarira, agahabwa akanyamuneza kandi kamaho.
Imana irashaka ko urweje n'agahimbare bibasanganira. Imana irashaka kwinimba n'iminiho, intuntu n'imibabaro bizota bikomoka uhereye nanone. Allo uhereye nanone ngira ibanga ry'ukomora buri nabi yose yotsikamira ubuzima bwawe bikanga kubica Imana ishaka ko bacu. Ngira ibanga ry'ukomora intimba, ngira ibanga ry'ukomora iminiho, ngira ibanga ryo kwihuza n'akanyamuneza kamaho. Iri banga ryakira kandi birakubwira ngo iyo wari witwararitse iby'amahoro, Imana yo gusanze ikagutabara. Kubera iki? Iraguhumuriza ngo we ntutinye. Usome Yesaya 54:6 kuko ntuzoteterwa kandi ntiwicwe n'isoni kuko ntuzomaramara. Ngiye kukwibagiza ibiteterwa mu gihe cy'ugutanga kwawe. Unuzoba ucibuka icyeyi watewe no gupfakara. Mwaratakaje Imana, mwaratakaje igicaniro, mwarazimije umuriro ku gicaniro kandi mwakoze ikizira. Ariko icyo gihe ngukiye kucibagira kuko Imana yari yaragize babari guteza amakuba none irakugarukiye. We rero waruhijwe, we rero wazungagijwe n'igihusu ukabura n'ubwoza. Niko Yesaya 54:11 avuga. Ngibi by'Imana igiye gukora. Ugiye gukomeza amabuye yawe n'isima, umushinge wawe iwubakishe amabuye ya masafiro. Mutimana ibigenza gute? Icyambere iraje kuzimanganya ububisha bwawe nk'igice. Ngo ni Yesaya 44:22. Imana iraje kuzimanganya ububi bwawe, ububisha bwawe nk'igice. Ubundi iyo igicu kizimanganye akenshi igicu gisubirirwa n'imvura. Naho tuzi ko iyo ibicu bije imvura itabikiguye, ariko ibicu bigaragaza ko ari imvura. Kandi imvura ni icyorogo cyacu. Iyo Imana iducyoroye idutandukanya n'amakuba ikaduhuza n'amahoro, idutandukanya n'ubukene ikaduhuza n'ubutunzi, idutandukanya n'agahinda ikaduhuza n'agahimbare. Igira geme. Ariko kugira ngo Imana izimanganye ububisha bwawe nk'igicu, kini cyambere Imana igukirisha, igutabarisha. Nuko nawe uba wagize agatima membero, ukibuka iby'Imana yakoreye abandi, ukamenya kwitarobanura ku butoni, ukishimira ko nawe igiye kubigukorera. Biravuga ngo narakuremye Isirayeli we, ngura umusabyi wanje narakwitoreye, ngo sinzokwibagira Isirayeli. Imana niyo kurekera mu makuba ngayo, mu kibengero nk'icyo, mu minaniro nk'iyo, mu mikoshi nk'iyo, mu mivumo nk'iyo. Eka da, eka, oya, eka, no, nibyo ukunda. Iragera kuzimanganya ububisha bwawe nk'igicu, izimanganya ibicumuro byawe nk'igipfungu. Garuka rero ku Mukama kuko yaragucunguye. Icyo ni icyambere, ni intambwe ya mbere ugira mu mutima wawe, igatera Imana kugutandukanya n'amakuba, ikakwandikira urwandiko rushasha, ugaheza ukagenda mu kirere cyawe. Abarozi bakumigwa, abarozi bagatangara, abambuzi b'amahoro bagatangara, abakunzi bawe bagatwenga.
zamura isengesho ubwira Uwiteka uti zimanganye ibyaha byanje byose. Ntutinye kuyibwira ko uri umusambanyi irabizi. Ntutinye kuyibwira intege nke zawe irazizi. Ntutinye kuyibwira uburyarya ugendana nabwo irabuzi. Bwira Imana uti zimanganye. Ntuyihishe ikintu na kimwe. Zimanganye ubugome bwanje, zimanganye intege nke zanje, zimanganya ububegito bwanje. Imana irabikora kuko ni Imana mutananirwa. Iraheza ibwira amajuru yishongore, ikora ibitangaza, igukure ku icyitwa igisuzuguriro, iguhuze n'agahimbare k'ubuzima. Ariko b'umunyakuri ubwira Imana ngo zimanganye ibicumuro byanje. Imana nanajya idusezeranira imihezagiro, iratubwira ngo ni jye nabaremye, nje nababumbabumbye nkiri mukiri mu nda, ni jewe ndabatabara. Imana iraturemesha ngo ntimutinye kuko yaratwitoreye. Isaya yaraduhanuriye Mukama aratubwira mu kigabane cya 44 umurongo wa 3 ngugwiye gukwiza amazi ahagadoze, ngugwiye gushira imigezi ahomye, ngugiye gushungurira umutima wawe ku rubyaro rwacu, ugiye gushungura imihezagiro yawe kuba gukomokako. Ngo ubwoko bwawe tugiye gututuza hagati mu bwatsi buremvye nk'ibiti by'imiharaba biri ku nkengera y'amazi. Dawa wacu Yesu byagiye mu ijuru, turagushimiye kushiza ururirimbo rushasha mu buzima bwacu ruvuga ngo turaba Umukama. Turagushimiye ko hari igitangazo ukoreye ubuzima bwacu, bigaragara ko twakwitiriwe kandi tutihenze. Tugiye kwandika mu biganza byacu ko turi abanyamugisha n'abanyamugwiza, twitwa izina ryawe Isirayeli. Erega Mukama nawe uwanye nawe, erega nawe umeze nkawe. Iyaba yarahari yose mere akabivuga, iyaba yarahari yo kwasamya akabimenyesha, iyaba yarahari yo bikweganiye. Mukama ntituzokwigera twibagira ibitangaza ugiye kudukorera ku bw'iki gicaniro ducanye muri iri zamu ridasanzwe. Turafashe nkama kwama twibuka ibitangaza dukorera, turafashe nkama kwama twibuka ibitangazo dusezeraniye muri uyu mwanya. Ngiyi nkingi ya kabiri Mutima Mweranda agiye kuduha, itwemeza kugiye kudutandukanya n'amakuba, ugiye kutuvunjira, ugiye kudushira mu bihe byiza. N'ubumenyi budasanzwe. Uhiriwe n'uwamenye kuri ubukiriro ubwiwe, uhiriwe n'uwamenye kuri ubuhungiro bwiwe, uhiriwe n'uwamaze gusobanukirwa, n'uwamaze gusogongera, kamenya ko Kristo agira neza byose kandi akamenya kuri Imana umutabazi.
Mukama tuvura imibabaro. Wamaze kumenya kugira neza, abahiriwe. Dawudi yaratabawe kuko yamanye mu mutima w'amajambo mazima. Zaburi ya 27 umurongo w'10. Dawudi yaravuze ngo naho data na mama bomeba, umukama we yonyakira. Bakundwa b'umukama, mwumve ngo hari ubuzima ubamwo. Umubyeyi yakwibyariye akabona ko atacu mumariye, yahejeje ibwirizwa. Hari ubuzima ubamwo, ubutogutaye akaguta, uwo gutoya akagutunutsa, uwo gukunza akakwanga, uwo gufashije akaguhemukira. Ariko ibyo byose ntibihagije ngo tube mu buzima bubabaye. Wewe wumva ko watawe, wewe wumva ko wasuzuguritse, wewe wumva ko wamaramaye, vuga uti umukama niwe bukiriro bwanje. Ubwa mbere Imana yagusabye kwibuka ibyo yakoreye abandi. Na Dawudi buke ko yabaye imfuvyi, agatabwa na se, gasuzugwa na se, gatabwa na nyina, gasuzugwa na bakuru biwe, agasuzugurwa n'umubosi w'umuhesha umugisha wiwe. Ko Sawuli yaramuririmbira ifukunyi bikagenda, mugabo ngo ishyari rikamufata akamutera icumu ngo amwica. Dawudi yageze ku rwego ahunga akaba mu mva. Ariko kubaha Imana kwa Dawudi kwatumye avuga ngo byo ndimwo byose nahisi yose yomeba, Imana yo nizomeba. Muri ibyo yavuze ngo naho nokora umurimo umwe gusa, ariko ngahimbaza Imana, ngo nta ruhombo nzoba afise, ahubwo nzoronka impera yanje. Ntukemere kuba kure y'amaso y'umukama, ntukemere kubundabunda. Dawudi yaravuze ngo ntundeke mukama, ntumebe mukama, ni wewe Mana bukiriro bwanje. Naho data na mama bomeba, wewe mukama uzonyakira. Ariko Dawudi yarafise amajambo asanzwe yibwira mu mutima wiwe. Yavuga ngo umukama niwe rumuri rwanje, niwe bukiriro bwanje, ninde notinya? Utinya iki wowe utinya wabyawe n'umugore? Utinya iki wowe uhemuka kubera uwupfa, uwe ugogo? Umugome iyo wishimiye Imana ashaka gufata urugendo ngo aje kukugomera, Imana ikazibira inzira ziwe, Imana ikazibira amahirwe yiwe, Imana ikazibira buri kinezero ciwe, Imana ikazibiranya ibyiza byiwe. Buri munsi, buri saha, buri segonda, Imana ihorana n'umutima we yishimiye. Yakubwiye ngo ngiye gukuraho ibyaha byawe, kuko biri mu bikuzanira ibyaha. Yakubwiye ngo ngiye kugutandukanya n'intambara z'ubwoko bwose. None niyihe mpamvu uri kwijogota, uri kunaniza umutima wawe, uri kunaniza ubwenge bwawe? Ngo umukama ni wakomeza ubuzima bwanje. Aya n'amajambo ubwirizwa kwibwira
ukitandukanya n'abaguhemukiye, ukitandukanya n'abakuruhije, ububasha bw'Imana bukurukira kuri wewe. Iki gicaniro tujya gucana ni gicaniro kizana ubudahangarwa ku buryo ugutaye ari we yicutse. Uguhemukiye ni watunura, ukubabaje ni waribwa, ukwibye ni wakenda, niwe mugogwa, niwe ndushi. Umukama niwe bukomezi bwanje, ninde yomindisha agashitsi. Nta musore yarakwiye kuguta ngo usigare uramena ibangura rudasinziriye. Nta mukobwa yarakwiye kuguta ngo tumutwe. Nta n'umusuma yarakwiye kukwiba, nta n'uwarakwiye kugutuka ngo azinye inyenyeri yawe. Igihe cyose ubabaye, igihe cyose wihebye, igihe cyose utunuye, uba wazimije inyenyeri yawe y'ibyishimo. Kandi ubundi inyenyeri igizwe n'igikundiro cy'umuntu. Ngo iyo inkozi z'ikibi zisugereje ngo zinandagure, abangwanya n'abasi banje nibo banyerera bakagwa. Icyo ni cyamwa ngo n'ubudahangagwa buba ku mukristo amaze kumenya ko Umukama ari we bukiriro bwiwe. Ngo iyo ingabo zishinze icumbi ngo zintere, umutima wanje nutinya, naho abangwanya bontera nguma nisigiye. Hari ikintu kimwe nasabye Umukama aricyo ndondera, ni ukwibera mu ngoro y'Umukama iminsi yose y'ubuzima bwanje. Ni wese ubutore bw'Umukama ntangarira ingoro yiwe. Ngibyo byiza bihabwa abantu bafise Imana. Iki gicaniro vuga uti ndakomeye, vuga uti ndagahambaye, ufise Imana, uri mu ngoro y'Imana, uri gusenga Imana, uri mu ijwi ry'ubutabazi. Ntiwitere ijeki, reka wibone ububi bwawe, userure, vuti niko koko nabaye imbata y'ibyaha, niko koko narabaye indaya, niko koko narabaye, vuti ndi umuswa nibyo. Ubundi iyo umaze kwibwira neza, ngo Imana irahaguruka ikaguhisha mu rusago rwayo. Ntiguhisha iminsi yose, igihe cy'ibyago. Niyo mpamvu iyo wisigiye Umukama, iyo umaze gucana iki gicaniro cyo kwitandukanya n'ubugome n'imyuka y'abagome n'inabi n'ibirere bibi, nawe uzoba uri mu byago ntuzotezurire Imana.
kuko ba Pawulo na Silasi Bibiliya irambwira ngo bari naje Imana bari kamapingo ngo iminyororo yaribosha amaboko yabo iravudagurika. Nibavuga ngo ducitse kw'icyuma baratekana, ingabo ziriya tabagura kw'imuze avuga ati tekana turarindira buce tubakoze isoni. Nawe buri mu byago bingana gute tuzotezure gushima Imana, tuzotezure gutanga umubavu wawe, tuzotezure kwenyegeza kwawe, tuzohirahira. Kuko Zaburi ya 90:91 aravuga ingene umukama ari we bwihisho bwacu, ndetse na Zaburi ya 18 kavuga ingene umukama ari we rumurikira ubuzima bwacu, ari wakomeza ibirenge byacu, bwa ni we yuzuza inkuru nziza mu buzima tubayemo. Ngo umukama anyegeza mu bwigobeko bw'ihema ryiwe, akanyuriza hejuru ku gitanda araciwe. Ngo ubu ndanega umutwe mwarengera abansi bankikije, nzoheza rero nshikana imbagwa z'impundu mu ihema ryiwe, nzocuraranga ndirimbira umukama. Murabyumva? Ntukimvire ko Imana yakugirira neza kwibura ishikanwa ryawe. Igicanira imisi yose gishigwa ko umubavu mota neza udukwi. Ibyo nibyo bizoserura amanyanga y'isi, mugaheza mukamenya uko mwitwara, Imana ikabaha ibyiza yabageneye. Mukama turagushimiye cyane kuko uri Imana iri hafi yacu ngo iduhoze kandi duhezagire. Salomo ariko arasabira umuhezagira ba Kristo igihe bubaka ingoro yawe ya mbere. Yaravuze ngo Uwiteka ngo igihe cyose bazokwambaza amaso yabo atumbereye araba hari ingoro yawe, uzobaha umugisha, uzobaha ibyo kurya inzara n'ibiki, uzobaha amahoro amahano yagabanye, uzobaha ubwiza ubukureho, uzobaha ubutunzi ubukene ubwirukane, uzobaha ukuramba urupfu ugukenyuka ubibakureko. None natwe nyagora ku ngoma turagushimiye kuri iyi nyigisho, turagushimiye kuri iri zambo ridasanzwe. Ndapfukamye imbere yawe umwami w'abami, kugira ngo igihe cyose ijwi ry'ubwoko bwawe rizozamuka rishingiye kuri iki gicaniro cy'intava twamaze gushinga muri umuvukano wa studio Restaurant Komera Kristo ni muzima, twisunze icyagezwe cyawe, twisunze itegeko ryawe. Ijwi ryabo rizoba rikorera gutabaza, so kwakira uwo mubavu wa mota neza, wakira utwo dukwi bazoba bashyize kuri icyo gicaniro, ubagirire ikigongwe, ubishyure makuba yose bazoba barimo, ubatabare. Niba bagwaye ubakize, niba baboshe ubabohore, niba barenganije ubarenganure, niba bacumuye ubakubita akanywafu nkuko wamubikora, ariko ntuzobice, ntuzobakeneshe, ntuzobatunutse. Watanguye utubwira ko wari warashavuye kubera ubugome bwacu, none ugiye kutugarukirako. Tugarukire ko nyaguhora ku ngoma. Erega mukama kubera iri jambo ryawe, kubera iri tegeko ryawe, umutima uri kutubwira ngo rondera umukama. Turakurondeye, duhezagire. Iri ni izamu ryo kuguruza ikirere cyiza ku buzima bwacu. Mu maso hawe hera ndanyaguhora ku ngoma, niho turondera ubwoko bwawe, kuko niho hari ubwihisho bwacu, niho hari umunara duhungirako, niho hari urutare rudukingira. Ntuduhishe mu maso hawe heranda, ntiwirukane twebwe abasabyi bawe kubera ishavu, kubera ibyaha, kubera imibabaro, kubera kwidodomba kuri muri twebwe. Oyaye garagara nk'umutabazi wa twebwe ubwoko bwawe. Ntutureke kandi ntuduhebe, kuko ni wowe Mana uri ubukiriro bwacu. N'ab'isi bose boduta, n'ab'isi bose boduhemukira, n'ab'isi bose boduhemukako, n'ab'isi bose boduheba, wowe mukama watwitorera ukaduhezagira kandi ukaduhoza imibabaro yose.
turakwisabiye iki kintu kimwe kandi tugisabye mu izina rya Yesu Kristo. Twigishe mukama inzira zawe ziroranye, ducishe mu kayira karinganiye, kubera abatugenza badufatiye ku mubiri baraturoka, baratwiba, baratubeshera, baratuvuma, badutongera kwa amajambo aturemereye, batubujije urubyaro, batubuza kubaka, batubuza gushaka, batubuza kurondera, baduteza ubunebwe. Turitandukanije nabo, twihuje na Yesu Kristo umutananirwa. Nuduterane nyaguhora ku ngoma n'abantu batugwanya kandi bafite ubushobozi bwo kudutsinda. Nuduterane n'ubukene n'ubutindi, nuduterane n'ubugumbuzo bukoze uko tungana kose, uko turi kose, uko imyaka dufise yose, rutandukanye n'ibyonyi by'ubwoko bwose, nk'uko igitabo cy'amategeko 29:28 havuga imivumo. Turitandukanije nayo. Niwemere ko ibyabona by'ikinyoma biduhagurukira, niwemere ko abuzuye ububisha baronka icanzo binjiramo ngo badusanga aho twibereye mu mahoro kuri iki gicaniro c'intapfu. Kandi mukama, turemeje n'imitima yacu yose n'ubwenge bwacu bwose n'amagara yacu yose, turabyatuye n'akanwa kacu ko dutegerezwa kubona ubwiza bwawe tukiri kuri iyi si y'abazima. None rero umutima wanje zigira umukama, none rero umushaha wanje komera, none rero umutima wanje rema. Bane b'Imana izigira umukama. Urakoze nyagora ku ngoma, urakoze rutare rw'ubuzima bwacu. Amaraso ya Kristo adushire ku ikimenyetso cy'ubudangarwa ko niwe dutabaza ukatwumva. Ububasha bwa mutima mweranda bukomeze buvomerere kugira ngo duhimbagwe twebwe ubwoko bw'Imana kandi dutahukane imigisha yose yagenewe abana b'Imana uyu munsi. Amen. Amina. Amen. Kakanda gukunda cyane sinoro konda bivuga, kunda bivuge mukama akasya love, kunda bivuge kunda gukunda cyane rwose, ndagukunda cyane mukama Yesu Kristo oro mwami wanje, reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose. Ko ngukunda cyane rwose. Imana iduhe umugisha. Amina.